muri MSD turemeza ko habaye ubwicanyi bw'agahomerabunwa, ubwicanyi bwabaye mu 1972, ubwicanyi n'ivyo bwakorewe abahutu b'incabwenge, abahutu bifise. Ivyo muri MSD turemeza ko ubwo bwicanyi bwahabaye naho butarashobora kugira izina bwitwa gushika n'uyu munsi ndiko ndakubwira. Mbere turanemeza ko muri ubwo bwicanyi leta yari ihari bifisemwo uruhara rudasanzwe. Ni naho duhera tuvuga yuko leta ya CNDD-FDD yakoporoye ivyakogwa mu 1972 ivyakogwa na leta ya Micombero, akaba ari ivyo iriko irakora uno munsi, kuko murabizi yuko abarundi bishwe ico gihe, abo bahutu bishwe ico gihe, bene bo batigeze bahabwa n'ibiziga vy'iwabo. Uno munsi integuro yari ihari kiriya gihe bakorerako niyo CNDD-FDD iriko irakoresha idakuyeko n'ikintu na kimwe, kuko abarundi bariko baricwa uno munsi bene bo ntibahabwa n'ibiziga vy'iwabo. Hanyuma rero ivyo nivyo vyari vyaratumye mu biganiro vyabaye Arusha bategekanya ko hazobaho umugwi wo kuvugana ukuri no kurekuriranira, umugwi wigenga. Abarundi bari bakeneye ko uzoshobora kuzana ukuri ukavuga ku bwicanyi bwagiye buraba guhera ico gihe gushika n'uno munsi, gushika no mu bundi bwagiye burakwirikira. Mugabo uyo mugwi rero nturigera ubaho gushika n'uno munsi. Ibihari ni organe ya CNDD-FDD iriya ndayicariye Pierre Claver. Iriya rero muri MSD twebwe ntituyemera, kuko ni organe y'umugambwe CNDD-FDD idashobora gushika kugushira habona ukuri abarundi barindiriye. Birya rero muri MSD twe tubifata nk'ivyiyumviro vy'umugambwe CNDD-FDD. Ivyo vyiyumviro vy'umugambwe CNDD-FDD ntibishobora kunywanisha abarundi na rimwe. Akazi ndayicariye ariko nako kubandanya gucanishamo abarundi, no kuvuga ko ukuri abarundi barindiriye, ukuri abarundi bamaze igihe bipfuza ku bwicanyi bwabaye, haba ubwo bwo mu 72, mu 70 kandi, mu 60 n'akandi, mu 90 n'akandi, ntiburigera buboneka ngo habonekwe ukuri nyako abarundi barindiriye.